Yes, musho y'umuntu naramubonye kuko isho y'umuntu niyo yaronse agashime ka festival. Si oui, narayibonye narayikurikiranye. Ariko rero Amede kumumenya sinari ndamuzi. Wari umuzi Steve? Twahuriye ngaha nyene. Intamba bose bafite objectif imwe. Intamba itsinde. Sivyo? Ni equipe imwe. Mugabo muri filme Amede ashaka kuba wa mbere. Naje nshaka kuba wa mbere. Nawe wambwiye ko wakinyi, nawe ushaka kuba wa mbere. No, donc nzoca nubaka umunara nkuko Imana izoba yabimpaye muza murangamza bavuga muti mutama warakoze kutwubakira ntandashinga kadarapo ku Burundi ariko rero amavyuzi ntatugwaze ahubwo ego nivyo aradufasha kugira ngo abantu babone ni visibilité barandaba cyane nivyo mugabo ntugware ngo mfise ngo miliyoni w'amavyuzi kuri filme yanje imwe ngo ndakomeye mu Burundi wapi nturakomera mze connexion yabigira hehe muri filme ni ibintu bibiri narayumvise gusa ntayuzi nayonze Amede araza kugucira gace kubona mawadi barayatanze Amede babahaye ngahe mawadi barabaye mawadi babaha na envelope awadi zitatu za mbere nabari bikize rero bace barabaha envelope kabisa bose bari bitavye intuze amahiga tutarinze ngo kuja hamwe ego kuja hamwe ni vyiza harabaca bumvumengo ngo sinshaka abantu baja hamwe oya uzogerageze bizokunanira ngo mushiremwe imita y'amafaranga bigira ntibikunda kuko icambere ubuhuje abantu bose bashaka kuba bambere je ndafise vision yiwanje nuwe rafise vision yiwe nawe wewe urayifise rero abo bantu bagiye hamwe abantu bafise ama vision atandukanye bagiye hamwe ntibikunda ko barama bifese ego yavuze ati bararose amahera vide envelope ziri vide mugatwe ntavyo murumva tuvuga rero ntaco ico ni cimvuro cyanje cyo kuvuga ko yiri vide mugatwe niba tutaravuga ko yari vide kandi ujya muzi je narasohokanye abantu mu kabare abo twari kumwe bose bari baje kunshigikira umvise Steve ko harimo kana umviriza n'abafana umviriza ndakubwira ko nanyoye Amede bari twari kumwe ntiwaje kunshigikira abari baje Buja Today TV muri yose mwiriwe mwaramuse bwake umugoro wa mwizishuro yagize vana herereye shakuruba uri kuraba ikiganiro mu ijoro ku murango ubu dukorera ku isi yose ndi kumwe n'abajene badasanzwe nibaza kuri umuzehe naho mu mutwe umushatsi udakwiye je baza bambwira ngo nashaje kubera ubuhanza birashika ndi kumwe na Amede na Steve abakinyi ba filme ndundi nibaza kabisa nimbura aba filme ndunda abantu urabazi kabisa nimba kireka hamwe bwo bari bwa mbere ugiye kuri YouTube niyo babutaza abagabo Steven sawa ibon ndakuramukije nanje ndabaramukije hamwe n'abariko baradukurikirana kuri channel ya YouTube BUJA Today TV uvuge channel umenga wagira uyivuga urayibura BUJA Today TV ya wanjandira nijena namukinyete yazi BUJA Today akina film ego from agenda yitse ni sawa none ni sawa agenda shi urakomeye meze neza n'abatipe babiri batandukanye nibaza ko murababona n'abajene aba gentlemen umwe w'inzobe undi yirabura umwe afise utwanwa nk'impene undi afise ivyanwa nka rikirozi Steve ikintu cya mbere na mbere nubwa mbere dukanye ikiganiro nga kuri BUJA Today TV akantu ka mbere wovuga kuri BUJA Today TV canke kubakunzi ba BUJA Today TV ko nubwa mbere bakubonye ngaha icambere novuga ku bakunzi ba BUJA Today TV babandanye bayikurikirana yego cyo numva no benteresa kubandanya n'utarabona kabona kino kiganiro yiteho gukurikirana kugira subscribe yes muranibaza nk'ugasanga BUJA defise nk'ababone ibihumbi 10 muhama nyuma y'amezi 5 ugasanga ifise 20 nkavuga ati none abo bandi bose bariye kuburyo bo batoza ubunyene ikintu cyose kiba gifise umwanya hariho umuntu ashobora gukurikirana no munsi bikamugora kugira sabone bivanye na mudi ari karakurabamwo canke n'ikintu aravye mais après akumva yo raba hama kagira sabone aba yabaye interesse Amede nawe niko ubibona ugasanga nk'ubu hariho umuntu nka Fenera Vina afise ababone 35 Amede ugasanga afise nka 10000 kuba kibagira 35 na Amede atobagira bose ko akoresha YouTube kandi akaba ari abafilme bose oya hariho igihe bishika ugasanga nkuko bivuze ikintu cyose kigira umwanya wacu hariho abagerega batarabona ibikorwa byanje
bariho kandi abo nabo bazogera igihe babibona hari batarabikunda hari n'abataramenya gufyonda kuri sabone bazi ngo kuraba gusa abo nabo tugomba kubibabwira babimenye ko bagenda bafyonze hajya ahantu hatukura hagahindura nja kuri YouTube udashizemo Gmail rero ufo kubatahura bose rero baza bukebuke kandi nagira nkubwire n'ikindi kintu wa muntu bajya abantu bo kuri YouTube z'ibigoryi ubanza kubemeza okay si kuvuga yuko aba batwizeye bakagira sabone ari bo bemera n'ingoga ahubwo bariya nabo ntibararonka ukuntu bamenya ko dukora kandi cyane bazoza barabimenya rero bukebuke gushika babe benshi hama tugire n'ibihumbi 100 200 miliyoni pukwa. Amede akabazo ka mbere ni filime ishusho y'umuntu twabona kuri YouTube BMT Buja barika ikaba yarimuse ija muri Inuwa Cinema none ubu babakunzi basanzwe bakurikirana BMT TV baca babanza bakareka kuyikurikirana yo ikintu cha YouTube rero ntimuzo abakunzi urabona si nkibi byo badandaza usanga uwagiye kugushorera wewe atasubira kunshorera abakunzi kuri YouTube baranshorera nawe bakagushorera en plus dosa kenshi urabona nk'ubu ishusho y'umuntu yahora kuri BMT Buja niko ariko twarasizeho video turababwira ate bana yimukiye kuri Inuwa Cinema twimukanye nabo ntivyagoranye kandi turashimiye abakunzi ba filime ishusho y'umuntu n'ukuri imana bahezagire n'ubu bagoma dukora ibitangaza twimukanye nabo kandi ntivyagoye ko bamenyera Inuwa Cinema nukuvuga abari kuri YouTube BMT n'ubu barahari ko nitwashira igikorwa uza warabibagiye sinabibagiye kuko turi kumwe kuri Inuwa Cinema turi kumwe kandi ninashira ikintu bazokiraba kandi abazokiraba no kuri Inuwa Cinema bagoma baraba ni wawe bararaba abo gusa no kuri anya bagenda bahamagarane kuri BUJA Today TV naho baze barabe nabo kuri BUJA Today TV nabone ndabasaye bagende kuri Inuwa Cinema kandi ari kuri BUJA Today TV atarabona Inuwa Cinema batarayibona Inuwa Cinema ishusho y'umuntu hariho n'abatayizi ntibayizi bose bagende bagire subscribe naho baze bararaba vraiment ibikorwa birahari kandi n'ibindi bigiye kuza Amede ubwo ni yakunze akanoti akaba yibagiye uruzabibu gwiwe oya nibaza ko n'abafana batonshigikira ngo ndeka akanoti kweri ntawe utagakunda jewe sinabidondeye nitwa Manirakiza Amede mvuka mu ntara ya Mwaro komine Nyabihanga umtumba Mbogora rero nkorera ngayi Bujumbura kuri Inuwa Cinema niho nkorera rero nagiye nkurikira agafaranga ariko no kuri BMT turabategurira ibindi bikorwa tuzobishiraho ntitwibagiye abantu bacu twagiye tubabwiye ati tugende kuri Inuwa Cinema tuhazamure naho hama no kuri BMT tuzogera tugaruke okay ubu rero turi muzi kandi gato tugiye kuri Intwari Films TV show icyo sinanirirerire man cuvuga Intwari film gusa birakwiye yes ako ga TV show kaje ko gute bon ako ga TV show kagiye ko kugira ngo habe la difference y'intwari twararavye kuri YouTube hariho n'amafilme yitwa nk'Intwari z'urukundo Intwari z'ibiki cha tubona yuko byo bavyiza hagiye kandi kantu gatandukanya channel ya YouTube nizo filme zitwa Intwari ya bandi si Intwari Films baca babona filime Intwari filime Intwari urayizi filme Intwari bon narayibonye kuri YouTube ngabo sindayizi kuko sinayikurikiranye yose ko hariho kubona no kumenya ni ibintu bibiri bitandukanye yes sawa urakoze urayizi ariko ntuzibiriyo ntizinabayiki bon yo nabivuze narayibonye kuri YouTube Intwari z'urukundo aho ndabonye mugabo sinagiye indani kugira ngo rabe yose abayikinye histoire yayo ndabimenye neza wi nk'ubu je sanzwe ndumukinyi wa filme cyangwa nkurikirana ivya filme cyangwa nkoresha ibiganiro basanzwe bakora filme cye baraba filme nk'ubu mbwiye filme yawe nkavuga ko ntayizi arikanga muhogoke filme yanje kuba utayizi canke ntiwo buri wa mbere oya ni ikintu gisanzwe cyane bon ibintu bya filme are ni ndashe gutankara mu Kirundi baravuga duti hariho umugani uvuga yuko imvura igwa mugabo ntishika hose rero muri filme
filime nashoboye kurabwa n'abantu wanashima benshi ukaraba kuri YouTube ukabona afite ama views menshi mugabo ukagenda ahantu bakubwira ko ntibakuzi ni simple ivyo kuvuga nturayibona nta niyuzi ivyo birasanzwe nta karikanga muhogo je numvume karimo c'est simple yes nashaka numve kubera filime intwari z'urukundo ndumwagiteri principal yayikinyemo bakataye waruzi niyo mpamvu naje nk'ubu mbwiye naje filime yanje Connaisseur urayizi nkabwati ntayo nzi mvaka cyagitangaza cyo bakirimo nta gitangaza vraiment ni simple ntuzokina filime irabwe n'abantu bose ni yarabwa na benshi ntizokundwa nabo bayiravye bose kubera iki rero turi mu kazi kamwe dukora bimwe ariko asanga ibikorwa ukora ntavyo nzi ibikorwa nkora ntavyo uzi why je nibaza yuko muri filime ni ikintu gitandukanye n'utundi dukino ofete filime si ekipe y'umupira abantu bose baje ahantu hamwe bagira imyimenyerezo kuwa mbere gushika kuwa gatanu babonana bamenyana n'amazina wanashima bafise akakarte kari gifoto mu buryo usanga abakinyi bose bari mu ekipe imwe bamenyanye filime woshe kubukorera ino mu Kamenge je ndi nko mu Gihosha umva kumenyana biragoye ariko abakinyi b'intamba nk'ubu babaye Burundi bugiye gukina n'ikindi gihugu intamba mu ntamba barimo ya migwi yose za Romesage za Atletico agira ba za Vitaro za Aigle Noire zose zirahura wayi rero mwebwe nimbara abakinyi we usanzwe uzwi n'ujya akabazwi kubera iki namwe tutobona mwahuye mwese muzinanye shaka kuguha umuco gatonya guhura turashoye guhura mugabo uburyo duhuramwo umwe wese abafise brand yiwe ashaka kukuza ngo muri filme abakinyi b'intamba bose bafise objectif imwe intamba itsinde sivyo ni equipe imwe mugabo muri filme Amede ashaka kuba wa mbere naje nshaka kuba wa mbere nawe wambwiye ko wakinyi nawe ushaka kuba wa mbere bivuga ngo muri filme umwe wese yifuza kuba wa mbere guhura turahura tugasangira no gusangira mugabo waje Amede wa mbere mu Burundi avuga niwe wa mbere kandi nivyo nawe tukwaje kavuga ni wa mbere niko filime imeze nakubwiye si equipe y'umupira rero uvuze ngo abakinyi ba filime ngo ntibahura ibyo sivyo barahura kandi barayaga kandi barakundana mugabo umwe wese agira aramenya how can I manage my brand yes no managing a brand yanje gute no ikuza gute yes je nagira muhura ku cya kintu Amede acanyishura Amede nagira muhura kuri cya kintu cyo kuvuga ati dushaka ko filime ndundi imenyekana canke igera kure kuko muvuze ati filime ndundi mwese muhuriye kuri filime ndundi ba filime ndundi yotera imbere nkakujya football bavuze ati intamba nizasinda ni football yo mu Burundi n'abakinyi bo mu Burundi bose bazoba basinze erega simo kuno wabajisho kibazo bwa mbere cyari gitumwe n'ishari wabajisho kibazo uzi ishari kubona intwara atayizi kandi ari yawe wabonako nico cyambere byabizanye no kuvuga icyo womenya cyo yakikwishuye si ngombwa ngo tubimenye byose cyangwa ngo tumenyane twese nibisanzwe jewe nahanje ho gukora cyane kugira benshi bamenye naho nyene bose ntibazomenya jame ntibibaho n'abakinyi bagenza bawe nibo kumenya bose jame ntibibaho harimo umukinyi azoba arikakinira ku gatumba atazomenya ataragera ku documenta hazokoma hariho umuntu atanze n'imiburibura azopfuma bumwe mugasi bose benshi d'accord me nukuvuga duhuye nawe rero utamenye cyangwa umenye igikorwa cyane wese nkwiye gukuca nkanura amaso nka randimitsi ivyo rero biriko biranica abarundi biwacu kavuga urumva abayumva abantu bose bategerezwa kuba bamushigikiye kukiba gushigikira kora ibituma bagushigikira kuko benshi tuko tugomba kuja guhatiririza abantu ngo batwumve badushigikire baraye ibintu byacu tubahatiririza shira ibikorwa kuri YouTube urabe ko batago kandi abantu ntanzi ko bafise barakukurikirana ariko rero uko biri kose yego je ngomba kubu wa mbere mugabe filime y'u Burundi ndagomba ko iri ya mbere Ndivuze filime y'u Burundi si Amede gusa oya nico rero ndakubwiye uko biri kose uyu mugabo numvise bamuvuze bati ebana muri Kongo arakubise ifoko nko mamashi filime y'u Burundi irakoze amateka iyo ni yavita ariko mu Burundi ntuko mamashi hey mu Burundi
ikubise hanze y'igihugu ariko mamashi ko mu Burundi niko ndutse hejuru umugamba natanguriye hasi aho yotsinda hose nubwo yoba ntsinze nkwiye gukoma amashi nubwo kenshi atariko bimeze nkwiye gukoma amashi. Amede wore umaze kuja mu competition menshi hajya muri competition mugenza wasinze nta kantu umva ati iyaza kuba jewe kakaba ko timuda koma ya mashi. Oya je kuri jewe ntibimbako reka ndakubwire iyaza kuba jewe ntikabura ko tuva kagawe n'ukuri ariko wicaye ugashira mu bwenge ukwiye kucyukoma amashi kubera ko namwe ndabisigura ahantu hamwe iyo mbonye uyu atsinze ngira ikizere ko eje nzotsinda kuko si wazohora ku ngoma umunsi umwe nanje nzotsinda nukuvuga mbonye ko n'abarundi barashobora gutsinda namwe ndabivuga muri festival kare twahora tubona abantu batsinda ari abantu bakoreye filme za Canada bakazirungika ari abarundi avuga ngo izi ni iz'Uburundi zakorewe hari muko no muzi twe batwita ngo dukina dessine filme di quartier muko no muzi ngiye mbona umuntu arosi igihembo ari wa wundi wo akina filme di quartier umva inziza atari ya twese mumva nakwiye kwizera ko notsinda no kuvuga rero bijya watanze kwa kararo vya Vitaro nande no kuvuga haba hariho ikintu kibahuza akavuga ati iyi ni filme y'u Burundi iserutse mwico gihe dukoma mashe twese yego cyane kuri cyo nyene cy'imipira mbaza Steve kuri cyo nyene tiko tuvuga kuri football FFB irimo ya migwi yose za Vitaro za message za Bumamuru za ande zose ariko ni muri filme tuza tukaraba ikintu bahuriye ko ya migwi cyo babakinyi bose tukakibura. Je nibaza yuko wewe ndumva uko biri kose n'abarundi benshi ari ikintu bataramenya ivyo bintu ushaka byo gufata abantu bakina audiovisuel ngo bashire hamwe ngo baje hamwe ngo bakorere ibintu hamwe ngo bigenduku ico kintu uzokirindira sho kuzosaza utarakibona nivyo bintu nako ndakubwira filme akaroje ndakinye filme ibaye nziza ndagiye za Tanzania n'ahandi ndaronse igihembo ndumwe mugabo ni igihugu cy'u Burundi kibaye presente ni igihugu cy'u ibendera ry'u Burundi riraduze ariko ari group imwe ari jewe umuntu umwe nakoze filme nziza bisigura rero ko muri filme ntibisaba kugira ngo u Burundi tubuduze muri filme k'abantu bakina filme bose baja hamwe ngo bapanga ibintu oya suko bigenda arakora ukwiwe ashaka gukora ikintu isi yose ikamenya ko mu Burundi hari umukinyi wa filme akomeye ari umuntu uyu umwe ari we yadugije ibendera y'u Burundi tusibani mbwira rero impamvu Amerika bazanye ikintu cyitwa Hollywood uvuze filme muri USA umva Hollywood uvuze filme mu Buhindi umva Bollywood Nigeria Nollywood abanyarwanda mwe misino bari bazanye Hollywood kubera iki mu Burundi naho hatoba cakintu naco nyene twitiriye kuko uri kuravuga umukinyi wa filme mu Buhindi wumva nyene kari muri ico kintu cyitwa Bollywood wayireo mu Burundi naho hatoba ikintu namwe tushiti mwitirirwa izina uvuga kumva umukinyi wa filme mu Burundi. Mzee wewe ndumva uri kubaza ibibazo vyiza kandi abarundi benshi bakeneye kumenya mbe bavuze Hollywood wewe wumva ko Hollywood ari iki erega abarundi turafise ikibazo turavuga ibintu canke turavyumva tukaca dushaka kubizana mu Burundi kandi tutaragera ku rugo gwego gw'ivyo bintu Hollywood ni maison de production iyo maison yafashe abantu bose bakora amafilme irabahamagara irabazana nukuvuga ngo baba abarealisateur baba abanditsi abascriptman baba abarayiteni ibashiramo n'abakinyi irabahamagara ikikora Hollywood ni giki irategura filme iyi filme ibe ishoye kuberwa n'umurealisateur runaka mzee tora script abo realize ino filme ku miliyoni zingahe imiliyoni umukinyi runaka bakagira cast amafaranga ngana gute aya barabarishe baragiye gukora sizi kuvyumva cyane nanditse filme ndayijanye muri Hollywood eske murashoboye kuyifata iyi filme mukayidepansa ko mugashiramo amafaranga Hollywood irize iragiza amakasting ibintu meje kuvuga iragiye ku isoko rero mu Burundi ukuvuga ngo shaka gukireye ikintu nka Hollywood ufise umutahe mzee cyangwa ushaka je ngore filme ndakuzanira ushireko urafise umwe ni nusu y'amafaranga nakoresheje erega nico kibazo
ngo mu Burundi ngo tugira ikintu tuzohuriramo ngo amafilime yose ajeko iyo si ngorane ahubwo wowe urakomeye ufise ico ciyumviro none umutahura ufise turabikeneye umukinyi wa filime wose arifuza ahantu yokora filime yakacajana duty ewana nakoze nimushireko mu mpaye canke raba nkwiyangaye mugabo eske urafise umutahe narakibonye ico kintu abantu bagerageje kugikora mugabo bari barihenze cyane bashaka kugikora muri vide without money ntushoboye gukora ico kintu barayafise Amede uri marose prix muri Bollywood umvise ko kiriho uragira do amakuru uri kubivuga nabi yaronse prix mugabo ntibafashije filime kugira ngo ikogwe cyangwa ntiyagiye kuyigurishamo ni kuvuga ngo baravyizo bikoreye bakunze filime yiwe baca bamuha agashimwe sinzi kuvyumva Hollywood rero ntikunda filime yawe ngiguha agashimwe oya si mezo yo gutanga ubushimwe ahubwo ni mezo yo kugirira production umuntu afise filime nziza bakunze oya ushaka gusanga Amede naho utari umuvugizi wa Bollywood canke iki urashaka warumvise imwe mu migambi yayo kuko harabaye amanama before yuko batanga award oya rega simo je ndariko ndumvise ivyo muganira nayo vraiment wewe uri kumubaza nabi kandi yakwishuye kandi ivyo bibazo ntawe bihuriye n'icumba jice kubera yuko wewe uri kushaka urunani sivyo ariko ijyanye Hollywood na za yaburunani yaba nico yavuze byose ndabitahura urabitahura rero reka kubigereranya sivyo sinzi ko mu Burundi dukeneye ihwaniro urunani bavuye ku runani rero tuje kuri industry sawa ivyo rero byose nimba biruko bivuka Bollywood si Bollywood gusa none bizi nane festival niho hari biriho bisa n'ivyo mugabo ni bose nivyo bifuza kugerako nkuko yayivuze uburyo bubonetse nivyo bazokora nivyo bikenewe muri filme hakenewe mezo de production vugiti wenda kubonye kuri umwanditsi mwiza njo zana filme yawe turara hakenewe n'amateke Bollywood nta kirimo birimwo cyane birimwo ndabiyizi urazi umvise musaza ariko oya nturaheza ntumukire mu ijambo okay ariko birimwo cyane nakubwiye ko ari byo bariko barasotera ari byo bariko barapanga birimwo gose kandi nukuri umugani wuyu bazobishikako Imana ibafashije okay ariko nubwo batazobishikako iyo turiko turaja ni kure cyane kandi turiko turagenda neza urabizi muri filme kuva mu myaka ya bibaza ko muzoshikayo ryaraho kure cyane wiha imyaka ingahe aho kure cyane wewe ubona muzoshikayo ryari ejo urashobora kwikangura twashitseyo canke ukazopfa tutarashikaye ivyo nivyo nibaza rero nitwovuga ngo twihutisha ibintu burya uyavuze akantu keza ati kino cyose n'umwanya wacu bizoza nitwo kwihebura kandi ngo amahera ntihari karaza ngo abantu bafise amahera ntibariko barayarundamwo biriko biraza kandi cyambere bihera kuri twebwe ubu tuko dukora ibikaniro twarakoze udufilme tw'amahera makeyi muga twarabikoze kare nibari bazi ko tunahari abantu bokora filme ubu bariko barabimenya puko apa utazozubona ejo bazanye noti bakaja bakora rero ikintu gikomeye cyane naneho na Bollywood rikirakora nta wuza aho bigeze ivyayo ariko imigambi yayo yarayidushikirije cagiha abanyamakuru bakoranye nibaza ko ibintu bizogenda neza Jenzo rondera umuvugizi wa Bollywood iriho we nayo waruzi si kuvuga ko atayo narinzi nakubwiye ariho kumva no kumenya ni ibintu bibiri narayumvise gusa ntayuzi Amede araza kugucira agace kubona award barayatanze Amede babahaye angahe award barabaye award babaha na envelope award zitatu za mbere nabari bikize rero bace barabaha envelope kabisa bose bari bitavye intuze amahiga warose envelope yangahe jewe barayavuze ya munsi oya ntaye bavuze imba batayavuze ntaye nza kuvuga ntaye bavuze vraiment bavuze mugabo igihembo cyane cyabaye dufashe utubwire ayo mwaronse parce que birashoka kumutiva n'abandi bantu bakavuga ati muri Bollywood vraiment envelope yabo ni sawa turabona tuzoshika c'est bon nivyo tuvyige zo turavuga nkuko festival bavuze ati Amede tumaye 2,500,000 nukuri twarayumvise urumva rero mwarayumvise muri festival muga muri Bollywood mwayumvise nimba mutayumvise muri Bollywood kweri sino yavuga muga icyo nababwira cyo yari meshi kuri jewe kubera iki yabaye mu kinyegero kandi
mu gihe mu zindi award mu zindi festival bayavuga tukayamenya mwego ki bayabahaye bagahora namwe mudashaka kuyavuga uko yangana amahera ntavugwa n'abayarose avugwa n'abayatanze je rero ndabyumva neza nta yarimwo envelope yari vide ariko ntuzanye yarigeze kuririmba indirimbo ntuze avuga yuko yarose amahera ari vide bambe envelope iri vide ntuzanye bifes yego yavuze ati barahariye rose amahera ari vide envelope ziri vide mugatwe ntavyo murumva tuvuga rero ntacyo ico ni cyimvuro cyanje cyo kuvuga ko yiri vide mugatwe niba tutaravuga ko yari vide kandi ujya muzi je narasohokanya abantu mu kabare abo twari kumwe bose bari baje kunshigikira umvise Steve ko harimo kana umviriza ndakubwira ko nanyoye yame bari twari kumwe ntiwaje kunshigikira abari baje munsi n'abafana twari kumwe abafana bo kuri YouTube twarajanye mu kabare ndi umufana wawe ariko ntavyo ni wamamagaye ujya munsi twarasangiye n'abari baje kunshigikira ofete tuvuge yuko muri iyo envelope harimo amahera reka tubifata uko kuko tuvuze yuko atararimwo uwaronse akavuga ko yarimwo kandi yashimye hari ibasho kumva yuko umengo turiko turagira brand yabo kuba mbi cyangwa tukabavuga nabi mugabo si objectif ariko mu Burundi yo ngwari iriho ibintu batanze ntibabivuga bumve kandi ko ikintu utanze nk'agashimwe surtout muri yare kitavuzwe gitera amakenga kurashoye guhenda abantu nguri kuratanga ubushimwe uri gushiramo za 50,000 muri envelope umuntu akora filme izimbutse ari iraki zitanu iyo ni simple ya ruguru imwe ya nyuma yes ukatanga 50,000 ukacha wereka hari nababisabiramwo amafaranga muri leta ngo tuko turafasha abantu batanga ama envelope mo 50,000 rero baze baravuga nimba iyo Bollywood yaratanze ubushimwe ama envelope arimo amafaranga baze barabivuga kuko biramotiva abantu kandi cyo ni ikintu gikomeye kuko umaze kumva yuko industry ikora filime muri Amerika yitwa Hollywood ico mu bundi kabagisa naco cyatigeza kuba ikintu kiri strong bo Jesse numva ko Hollywood isana niyo Bollywood sinumva ko bisa no gusa ahubwo aba bagize imitate cyo no kwita mu cyongereza imitate bariko barayimita mugabo ntibarashika bivanye n'uburyo ko biragoye ariko kandi na location yabo ariko bakora yes na location yaho bari nico naco nyene ariko nabo nyene baragizemwo intege nke ntibarashobora no kuvyemeza abantu nkaje kuba ntabizi urumva ico n'ikibazo hari nabandi benshi nzi ko ivyo bintu batavyo bazi urumva no muri kote ya marketing ico kintu cabo bari faible rero bihanure ariko ntiba fate ibintu by'urunani bashake kubizana cyane ko numvise umengo we mu bibazo byawe harimo urunani muri ivyo bintu vya Bollywood ivyo bintu by'urunani no muri filime ntibikunda ntibibamwo urunani ntirubaho muri filime ivyo abantu babimenye babitahure ugerageje no kurukora rukazoramba n'amezi 5 uzubigerageze we uzobiraba muri Tanzania barabikoze vy'urunani havutse nk'inani 15 mu nyuma zirapfa aribo twari tuzi ko bari bakomeye bakoze amafilime imbere yacu rero Bollywood ubushimwe mutanga bukaba muzi neza ko burimwo amafaranga zijya envelope zirimwe amahera muze murayavuga agashimwe ni kaba gato naho umuntu yogwa desa 50,000 yayagoye ko riko wakoze uyishira handi ushira mu yandi mugabo mutari ko muravuga ntituzokwigira twemera ko mutanga ubushi ama envelope arimwe amahera Rigaragaza ko gwanaguruza na Amede wewe agashimwe yarose kamushitse kunyota kandi agasororera n'abafanzi n'abakinyi bakara yiwe none yibaza ngo Amede kuva akora niyo mahera ya mbere yo baronse oya ishe kuba yaje kugira ngo anezereza abantu simo uko biri kose abo bantu muri ko muravuga n'abantu bampaye agashimwe kandi bari mu bantu ba mbere n'abakabira ariko bari mu bantu bampaye agashimwe okay uko biri kose babikoze nabi babikora neza barampaye agashimwe nubwo bampa envelope iri vide barampaye agashimwe okay hanyuma rero uko biri kose ivyo bakoze vyose nibikogwa vyabaye intashikirwa kuko si wewe uri kurabaza ico kibazo suye ari karavuga nta numwe arampaga muga mwanyemere ngo muraza kumpa agashimwe canke usanga ari icupa rimwe nzobasubiza kimwe gusa nta wundi arampa agashimwe kiretse bajya n'abandi bamaze kumpa agashimwe urumva rero nimba bagize iyo initiative Amede nego birumvikana gusa nk'ivyo ubona bikwiye gukosorwa kugira bigende neza kuko ni edition ya mbere kandi ntangiragoye ico basaba rero muri deuxième edition nkuko yabibasavye kubivuga ni sawa
ariko nyene turakeneye ko bakora ibirenze quand même turakeneye ko bakora ibirenze mugabo vraiment byo bakoze muri edition ya mbere vraiment ntibikwiye kugawa ni ibintu uwo ari we wese mu ntango abikoze yoshimirwa okay kuko intango umwe wese atangura mu buryo ashoboye cyangwa mu buryo abona ashikira isemo yamigoye ariko ari hamwe dufate babikoze kujya kuri edition ya kabiri niho twobakemanga muga nk'ubu babumvise bamwe bavuga ati muzohore muvuga kari mwibahasha bazokavuge nta kibazo nayo ntawo vuga ngo donc ntawo kwinjira muri bo ngo babwire ngo kosora nabo bafise abahinga kandi bariko barakora kandi bariko barumviriza ibyiyumviro by'abantu bazokora muri edition ya kabiri reka turindira kandi banumviriza ibyiyumviro by'abantu kuko bavuge agashimwe baba batanze nimba ari make mugabo agashimwe navuze ko kataba gato erega uri kuravuga no nta kaci yoba kuko waronsa agashimwe keza uzofata tagisi kandi niba yaguha bashaka kuguha sheke bashaka kuguha sheke bashaka kuyarunkira muri konte yawe neka tamukinyi wa audiovisuel no musari mu Burundi adafise konte oya shaka kuyarunkira muri konte bazi ko watoye bakaguha ikimenyetso cerekana ko ari we watsinze bigakunda ukifatira tagisi ejo mu gatondo kayaretira ni simple mugabo ibintu byo kuvuga ngo watanze ubushimwe bagaca bibakashe urumva kandi n'uburi kurikuza na wewe ico kintu ntigikura tugombe tuvyemere ubwo umuvuga ngo natanze ubushimwe ikindi kintu none yo edition yabo yari ya mbere menga yari ya mbere uyu mwaka nyene umva bo batanga ku mwaka azobaho deuxième edition muri 2023 bakora neza mugabo ndabona ko ibintu byo bidashika kure rero nibiyegereza amateleviziyo amaradi mbonesha babimenye ni benshi batabizi ivyo bintu kuko ndibaza n'amafilme baronka ni maki paraporo y'amafilme bari mu Burundi babigire bimenyekane abantu benshi babibone babimenye abakinyi ba filme babijemwe kandi na website yo kuvotinga ko barayikemanze kutunenge ko kumenga hari abajamo mu nyuma tugasanga ntibariko ega ni ivyo ofete yo yagumye ko kandi yararose aho rero urumva ni twa tuntu tuvuga barabe iki kintu bakoze bagire ico bita baje bige neza na neza kugira business iyo ni business nini cyane kandi ni ikintu kinini ni ikintu abarundi bari bifuza muri industry ya filme mugabo bagikosore ibintu bigende neza abashikane amantuze yabo kure abantu babibone iyo site web yabo imenyekane bipublie tubimenye tubijemwo kandi bagororoke ntibahengame mu gutanga ubwo bushimwe kuko mu Burundi abantu benshi bari doga iyo bagiye mu by'ubushimwe bakavuga duti no guhengama hari n'ababireka kubijamo ariko hari n'abandi abona ataronse uwaronse ngo bamuhengo bamukundiye ngo yatanze ibiturire kubera yakoze nabi umara babaye kubera undi muntu yaronse ibyo rero tuvyumve natwebwe abarundi cyane cyane muri industry ya film iyo ugiye mu higanwa ukabura ntibisigura ko rero bose baca babura habwiza kuba uronka wakurishije araronka nitugume tubona ibiturire tugume tubona ibindi no ivyo tuze turavyemera ariko kandi ni vyiza bimva ikintu ciza Amede filme yabaye meilleure filme muri 2022 urose 2 millions 500 urose award mu Interbank bakwemereye umubonano hajya ni noti musaza bakwemereye umubonano waragiyeyo cutubwira wibaza ko ari kubike abandi bashaka kuvuga ati je baramboneye Amede yatanze igiturire byagenze kuntu wibaza ko akantu kava kuki we mu utaba warose ni wakavuga gusa ubundi azi ntako wovuga kandi wararose kwanza bariko baravuga yuko natanze igiturire haraba oya hari ama competition amwe bigenda bivugwa ubu ntavyo numvise okay muri Interbank turacariko turaganira umva nta byinshi nabivuga ko hanyuma rero kuronka agashimo kwanza ryari iteka hanyuma rero kindi novuga yego ikintu kibaye ntihobura bavuga kandi bariko baravuga bibavyumvikana hari umuntu adashobora gusobanukirwa ukuntu umuntu aronse agashima kubera karujya kenshi twara tukunda kuvuga ngo bavuga ngo ye kake gahungu twariganye nani ona bakubonye nko kuri televiziyo gusa ngo kake gahungu hera ngo twariganye abagomvye gusobanura ati urya ntiyarabikwiye none kake muri kugavuga urya mutipe twariganye hese urumva abagomvye gusigura ati urya ntiyarabikwiye rero nabandi barashobora kubona Simo ntiyarabikwiye kuvuga rero birumvikana mugabo rero nahawe ho gukora cyane kugira ubereke ko warubikwiye
ego cyane. Okay, Amede Entry Bank iraguhamagaye nibaza ko kari akantu ketumaranye iminsi na kantu nidogera cyane kumva ama company adashaka kudushigikira cyangwa abone ibikorwa tiko turakora cyangwa dufate mu mugongo muge mu bindi bihugu bibanyi tubona company zikomakomeye arizo ziduza abakinyi sinova kazo zibaduza zirabasahiriza mu byo bariko bakora kuko nk'uburose inoti ibikorwa uri gukora biraduga gusumba uyaza ko hari yabuze iki kugira haboneke ikintu nk'ico gikomeye gifata Amede mu mugongo. Apana gifata Amede mu mugongo ahubwo gifata sinema y'u Burundi mu mugongo. Kubera vuga Amede kuko uyu n'umukinyi wa sinema nticamufashe mu mugongo. Ndavuga sinema ndundi ariko nkaca mvuga wewe. Ariko mbere yuko nkina filme nari Amede ntinsinari bwabona ikimfata mu mugongo. Nukuvuga n'abamfashe mu mugongo ni kubera filme. Okay? Nitwovuga ngo ni Amede. Ahubwo gusa nogira ndakubwire reka tureke kuza turiyumvira ngo hari kibuze ukamengo kibuze mu bandi kibuze muri twebwe dukora. Okay? Ikibuze nka mbere nukuri none filme gitorenga niyo bari kuza kubwira bavuga ngo filme alerte filme mu Burundi kirakoko ngo filme dushikire filme ihari yonyene ubu rero dutanguye gukora twarakoze mu isi yahera nkuko yavuze ati harakiniwe kwiyegereza abanyamakuru kugira abantu bamenye ko turiko turakora nitwari bwamenye ko tuhari ujya munsi warumvise ku benshi baravuze ati turatangaye kumva hari abarundi bashoboye gukora nkuko benshi batangura kuduha umubonano kutubwira nzoze tuvukane nitwa tuzi ko muri ko murakora vyumvikana rero yuko biriko biraza ejo hazoba ari heza cyane kizima batanguye kubibona ko turiko turakora hari habuze igikorwa mwebwe journaliste mudufashe bamenye ko tuhari ibindi nukuri bazoza siko ko badakunda ivy'iwacu ahubwo ntibazi ko bihari niko nibaza. Steve akamo gutera company zinde zisanzwe zitandukanye kugira zishobore gufata mu mugongo mwebwe abakinyi ba filme ko company abari kintu gikuze kandi kirimo amafaranga menshi kandi numva ko mu makampani hariho itegeko bavuga yuko bategezwa gushikira imisho kama y'igihugu. Wibaza ko abavuze iki kugira company zibashikikire kugira mutere imbere kana cyane ko mukora ibikorwa byerekana igihugu biteza imbere igihugu canke nawo bwanyu mwiteza imbere. Jewe si nshaka gutera kamo company canke la societe imbere na mbere reka ntera kamo leta kuko ayo masezerano uvuze burya ayo masosiyete ayagirana na leta kubazobwirizwa gufata mu mugongo ibikorwa surtout ibikorwa by'abajene izubwa mbere rero akamonotera leta nuko yo kurikirana ayo masosiyete yose yasinye umukono kuri ayo masezerano barabe ko bariko barabikora ico ni cyambere kuko societe yoyo sho kwitera kamo bobo ni noti bagoma bayibika mugabo bajya bajejwe kubaverifya kubakurikirana ati ibintu mwaravyeme mwanavye nuko murakora bagiye kubashitura bakavuga duti waze ni mufate filme imipira nibindi mu bishigikire ko mwaravyemeye barashoye gushiduka bakabikora rero leta kuvyukuri ni cyane umushikiranganje ajejwe inkino n'imico kama ico kintu akirabe abagendera mu societe abereka benterese basubire bakore ivyo bemeye mu masezerano imbere ko batangura societe zabo ariko kandi sinogenda ntabwira ayo masosiyete nabo nyene niba babagabo bimvuga kuri nibihindukize mu ijambo nibaduterere nibadufate umugongo nkuko bamwe bariko barabikora hari n'ababitanguye rero abandi batarabikora nabo nyene bikubita gashi baze erega burya hariho ikibazo cyakunze kuvugwa cyane canke kiriho baravuga ngo mu Burundi ngo biragoye ko utera intege ngo abantu bakora filime ngo ivyo bakora ngo si vyiza no erega ntibiba vyiza kubera bibuzemwe amafaranga ifoko baza bagashiramo amahera hama bakavuga ati twarashizemo amahera biguma ari bibi aho twovyumva mwe kuvuga ngo mu Burundi ngo bakora filime mbi ngo umva ngo amahera yayo ngo yobagiye no nimbi kubera ata mahera arimwo kuko burya naho tuvuga filime muri kano karere kacu ka East Africa Community canke East Africa ntidukora filime tukora audiovisuel mugabo twifuza gushika ubwo gwa filime ariko turavuga ko dukora filime bivanye n'iki ama population imenyereye filime ubwo uvuga audiovisuel ntibagutahura ntibakumva rero ifoko tuvuga filime kugira ngo bumve rya jambo bamenyereye kumva rero amasosiyete naze ashiremo amafaranga n'abagwiza tunga sa amasosiyete gusa none urazi yuko byari ikintu maze iminsi niyumvira abagwiza tunga bo mu Burundi
nibagerageze gushira amafaranga mu bintu bidapfa kuko imigambi iri ubwoko bwinshi hariho umugambi uzana amafaranga ku munsi hari uzana ku isegonde hari uzana ku munota hari n'uzana mu kwezi hari n'uzana ku mwaka rero uzana amafaranga muri filime na amafaranga atazopfa mze filime ni kintu je nzopfa ndagisiga abandi bagikore Yesu azogaruka filime bariko barayikina urumva uyo n'umugambi ushizemo amafaranga neza ukabipanga byo umugwiza atunga neza ukazana mezo bien ugashiramo amafaranga ukagura filime ukadandaza uzorinda usaza n'abana bawe badandaza filime z'abarundi hari umuntu ashaka kuvuga ati je no bikora ariko imwe ni muri serie ninde yavuze ko tutari serie ubu serie bwacu ubonekera hehe rega nivyo ndiko ndavuga mbe ubu serie etre serie umuntu aba serie bivanye n'undi muntu bari kumwe n'ivyo bariko barakora kugira ngo ubone ko ntari serie bisigura ko twakoranye nawe werege hari gushoye gusanga nawe utari serie ari we watumye je ntaba serie uvuze ngo abakinyi ba filime niba ari serie iryo niko sa rikomeye cyane kuko nimba waratoranye n'umukinyi wa filime runaka murakorana abo mu serie hari abandi bari serie rero we waguye habi rondeza hariho benshi bari oya Steven ni kukuntu tubona aba batanguranye bakorana mu migwi kanaka ariko nyuma y'umwaka mu myaka 2 ugasanga ntibakiri kumwe ntumva ko muri bo nyene muri ya migwi bo bwabo baba bafise utuntu bagenda barapfa erega nakubwiye ega bo ngize iminsi ndiko ndasigura filime ivyari ivyo muri film muri intwari film tugize iminsi twerekana filime inkomoko yavyo ibigize za audiovisuel twerekana ukuntu bigenda abantu baritiranye ibintu mze muri abantu bariko baritiranye ibintu nakubwiye filime uno musi muri groupe yiwanje ndiko ndaguforoma turiko turakina filime ejo wewe tuzoba turi muri competition ushaka kuba wa mbere je nakwigiye naje nkishaka kuba wa mbere ivyo ni sempre nituzogumana sumupira tugumana muri groupe muri equipe oya muri filime abantu ari kwa naka ejo si hazobari kandi avuye avuga tuti jewe ngomba gukompeta uyu muntu ari we wamwigishije ari we wamuzanye muri umunyeshuri agashaka kompeta no mwigisha kuko yaramenye ashaka kuba ari umwe niko bimeze muri filime nuvuge ngo ngushaka kunyigisha aba barealisateur kuko hari umurealisateur n'umwigisha ibintu bibiri bitandukanye tufata ababigisha ngo je ngo narakwigishije ngo urumva wewe ngo gumanga ngo ndakugirishije ngo contrat y'imyaka yose we acha gupoteza mudi ivyo nibibaho uri kuramuriya akeneye kuba wa mbere yaramaze kubona akazi gukina aramaze kuronka commentaire kuri YouTube yuko yatesheje muri rya filime ubu yashaka kwigenga ntibigutangaze rero ubwo si ubuwenserie niko wari foromye niko filime imeze Amede uravyemera concurrence yuko ari kuba umwe wa mbere kuko nawe hari abantu mwatanguranye mutakiri kumwe nivyo canke sivyo Icyo nemera nuko muri no sinawuhorana n'ubundi kandi byose kubera iki rero groupe zose sindagushiriyemo ko iki groupe nyinshi bagenda batandukana nyinshi nzi kare yakivuze neza gushira hamwe none ni cindibanza nta basaza kiretse barasinya amakontra yinose n'amakontra barasinyura ntibazambura impeta ivyo niwo bihinsobanuro kanaka insobanura ni yuko mumushize hamwe n'umuntu menya ko umunsi umwe muzotandukana byarabaye nta namwe bitarabawe reka no kuvuga ngo nyinshi hose barekeze gusambuka bose mugaha haravuye mu kandi wowe yarasambuye ni ibintu bisanzwe mu buzima bwose no mu mareta na hehe no mu miryango hari umuntu ava mu muryango akagenda ni ibintu watanguye filime ryari Amede 2012 filime watanguriye ko ni yahe yitwa Medi ntayo nzi ya kabiri yitwa Kurira ijisho rimwe yenze Kurira ijisho rimwe Medi ntayo nzi neza kabisa gusa kabisa we mu mama watanguranye beshi ndababona Lionel Samariko yaragiye nti muri kumwe ndoko yarose akazi ntitwashwanye Sami inde yagiye mwashwanye nta numwe yaje twashwanye nivyo nagomba kuko uri kuravuga kugenda umengo twarashwanye turatandukana oya nta nabibi zari abashwana birabaho bagapfa ubusa bakitana ibisuma Steve atangwe filime rya gukora ibyo twita filime nabitangiye muri 2005 filime ya mbere yagiye kuri YouTube yawe yagiye ko ryari filime ya mbere yagiye kuri YouTube yanje c'était en 2010 ni yahe ni back back YouTube iriko ko tuyibona ko imaze imyaka 2 YouTube
en fait iyi YouTube uri kurayibona ko ni shasha twabaye nk'abuploadinga twayishizeko kandi mugabo YouTube yari iriko muri za 2010 sijya yes kandi ico kibazo nundi yakimbagije ugerageje kuraba YouTube yacu anashima iri kutuntu dukenya par rapport tumaze nkaje maze 2 ans au moins 2 ans ou 3 ans ndi mu gihugu nari narasohotse okay filme tukuriko twakona mu ubu ni filme Connaisseur filme Connaisseur dushaka ubanze utubwire kuri filme Connaisseur muzikosa nze koza kubaza Amede ko filme yawe yizi Amede ramaze kuri filme Connaisseur ramaze kuri filme ISHUSHO Y'UMUNTU yes okay wari umuzi Amede Amede bon kumumenya rero ico ni kindi kintu ariko mazi wari umaze kumubona muri filme wari umaze kubona muri filme ndahinduye gabo yes musho y'umuntu naramubonye kuko isho y'umuntu niyo yaronsa agashime ka festival si oui narayibonye narayikurikiranye ariko rero Amede kumumenya sinari ndamuzi wari umuzi Steve twahuriye ngaha nyene twari bwahure mugabo twidondoranye dusanga turazinanye nanje nari maze kumubona muri Connaisseur kuko je Connaisseur sinobesha sinayibonye kera nayibonye tukora bibonanye n'umuhungu bakorana niho yaca yimbwira hama ndayibona ndamubona yananyidondoye nasanze umengo aratandukanye gataye nuko yari yakinye mugana zihise ndamumenya okay Steve rero rukangaruka ndabisa ko ushaka kuraba filme Connaisseur kuri YouTube Intwari Films TV show canke Intwari yavuze ko Intwari Films zacaza filme ngo Intwari z'urukundo nibaza ko ari title ya filme ni yindi bavuga wakinyemwo yes okay ushaka kuja kuri YouTube Intwari Films TV show ukacandika cyose uko sikirekire ntaco gitwaye ukaraba filme Connaisseur cyo kaja kuri BMT Buja ukaraba filme ISHUSHO Y'UMUNTU episode za mbere ubushaka kubara bibandanya uja kuri Inuwa Cinema nibaza ko ndakubwiye nshaka kurabira ibikorwa by'aba bagabo Steve rero ndagaruse kubera iki watanguye 2005 ushira filme ya mbere kuri YouTube 2010 ariko uyu munsi akaba hariho umuntu amaze imyaka 2 agusumbya ko filme za gukurikiranwa kuri YouTube canke kumenyekana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi canke muri public mu bantu ndakwishura kandi n'ikibazo cyiza cyane no kuvuga ngo ugerageje kuraba twe abantu twatanguye filme kera muri ivyo bihe ibi twita filme hariho ikintu cha branding cyane ni ikintu kitari kizwi canke kitavugwa burya twe tugitangura gukora hariho twari benshi naho ubu no munsi asigaye baki bariko barakora mugabo kenshi twamenyana groupe siri groupe bangu nkavi wanje nkaja kwa kukeyi muri wake up bakamenya nkabamenya nkavayo nkaja kwa papi nkaja kwa waizi imana imwakire mu buyenzi nkavayo nkaja kwa Leonare mukanyosha bon nuko twamenyana ntitwamenyana kuri film kuko nk'ubu gerageje kuraba guhera za 2005 tugitangura ukavuga dutinyereka filme zakinyu muri ico gihe woyikura he wozikura he mugabo ico gihe bariko barakora twari turiho turazinanye ariko rero uno munsi abariko baraza no munsi mbere uvuze ngo imyaka 2 hari n'ukwezi kumwe she gukora ikintu kuri YouTube akacyandenga kure cyane akamenyekana par rapport kandi ntihibagire yuko muri no industry harimo ico twita luck mu cyongereza hari umuntu haza akagira umugisha tu atari uko mbere abizi oyaye n'ivya filime mubajije ugasanga azibiki mugabo akagira umugisha tu agakora akantu abantu bakamuraba cyangwa agatomboza n'abatomboji bariho agakora akantu kagatombora kakagenda rero wanashima jewe nakemva mu gihugu sigiye gusa nabo dukorana benshi twace tuva mu gihugu turagenda tumara igihe kirekire Afrique du Sud tugarutse vuba niho tugitangura gukora umva biratahuritse kuba umuntu yo baje muri deza akacaduga mugabo hajya uciye ubwenge barazi ico twakoze twe nitwe twuguriye inzira burya ni muri umunsi ushoboye gusaba location umuntu akavyumva nuko muri 2005 yigeze kutwima twebwe aho dukinira mugabo ubu yarabibonye avuga tuti kuva 2005 abantu baza kundodora bansaba inzu n'ubu biracariho ibi bintu c'est bon yarabonye kuri RTNB filme ya runaka yaragiye muri festival yarabona ISHUSHO Y'UMUNTU umva twaraciye inzira burya
bagombye bo twuba mugabo ntidusabye icyubahiro ku nguvu batwubahira icyo kintu byari bigoye Facebook mbeho twari tuzi kuyikoresha yari iriho 2005 ntiyari iriho ntiyari iriho yatangwe 2005 ariko nta murundi yoba yarayikoresha ndibaza twayikoresha urumva rero biratahuritse ko umuntu ashoboye kuza uno munsi akaronka views par rapport yiwanje mugabo jewe aho undabira kuri filme intelligence iri muri filme nakoze na experience pointre yes niyo mpamvu utararaba filime nakoze birakugora kuntahura mugabo uragenda ukaraba ni byiza kuraba ushiye kuvuga duti uyu muntu omwe harimo intelligence runaka harimo experience runaka pointre nico twe turaba abakambwe nico turaba arakano usanga abantu bavuga ngo twe tuba legend twatagwe 2005 2010 2015 2020 ibyo byose birashoboka ariko ugasanga kabisa je ndiko ndaraba ndaburi bavuga kuvuma ndaba umuntu avumye nyine ariho top nta kantu mumva ati twebwe ba legend kwerera aba bana beje bariko baradushaka hariho Jesse nibaza icyo kintu ntacyo nkora kuko burya niyo mpamvu twebwe umugwi wacu twiyise intwari film tumaze kwitwa intwari burya legend ni cyongereza legend rero n'umuntu aba yatanguye ikintu naho icyo kintu kiba kitamuhaye cyangwa kitamushikanya ahantu yabwirizwa gushika mugabo akabona ko kiriho akabona ko hari n'abandi bantu baje barakibandanya kandi kiko kibagirira akamaro uyo muntu muri legend mugabo uyo muntu ariko abona uno munsi yuko umwana aje uno munsi yamurenganye akacagira jalousie akumva umengo yo musunika akamwidogera uyo muntu si muri legend kuko mu mateka yo muri legend ivyo bintu ntibibaho ahubwo bavuga duti Imana ishimwe ikintu twatanguje abantu binyuma baragitahuye baraje cyateye imbere alors c'est bon nukuryoherwa tu okay wokomera ko uyu munsi Amede afise brand nini cyangwa ariko kwikiranwa cyane cyangwa kwita 10000 views ku munsi ukemera yuko wokorana na Amede kugira nawe baba nawe kwakurikirana na Amede nawe baganye ko business mbega ni iki nta business nize tugira kutubwira na business wize kandi uri muri business ufite TV online mze iyo ni ya mitego y'aba journalist ni ukuvuga ngo film ni business we are making business yes if you are making business anything which is gonna bring money to you have to do it uri kurakora business ikintu cyose ubona kisho kuzanira amafaranga uragikora tureke Amede gusa na Gasore mu bantu natangiye gusohora rimwe mugabo no musi ndashoka kumusaba korabo mu gihe nobona ko bikenewe filime yanshoye gushika ahantu tureke umuntu ntafashije niwo nafashije mbonye yaduze ndashoye kumusaba ingo dukore muze nanje nduge c'est simple ndi muri business rubo ngo wewe ugumye ngo filime ngo ngoranye nanaka muze utazeka uzosaza atahantu urashika wemenye ivyo uri kurakora ubonye hari umuntu yateye intambwe ubona ko ashobora kugufasha muzane mugabo gusa rero chatu ncankemura abajene bo muri kino gihe arakora akantu kagatombora cyangwa agatombora akaduga abonye muri agent bare baze bazamarwe kuvuga ati muze dukore nawo muze ashaka kundugira sasa aho niho cyatangura kuba ikibazo kuko uravye abantu burya bakoze kera intelligence cinematographique iri muri bo mugabo kuduza ibintu bivanye na karaktere ya kera kutibrandinga cyane birabagora yes je nta muntu numwe tutokorana mu gihe mbona yuko nkeneye gukora business yanshoye kugenda Amede uriko hari urujya myaka mugitangura kugenda mukotiza amafaranga muri groupe kugira mukore uyu munsi nakaboneka umuntu aguha inoti kugira ukore canke namwe baza gukinuka ukaba amahera batahana déplacement mu gihe kijya gihe mwakotiza kugira muje gukina ubigereranya gute kijya gihe n'uyu munsi mukora kuri YouTube mukabona $2 naho tutobari kirenga iterambere bisanzwe kuko nukuvuga byerekana ko hari ahantu twavuye naho turiko tugeze naho nukuvuga bikaduha ikizere cejo haza tukabona ko ejo bizogenda neza gusumba no munsi niko je ndabibona ubu uri kuraraba vision ufise bumvuga ati je muri deza kabisa ndabona nzoba ndi kuri step nta vision ufise nko kuvuga ati
2010 mbeho 2010 maze ngaruka gato 2010 wariyumvira ko 2020 zobura aho uri uyu munsi canke ubona bishika gusa Ese na 2010 na 2015 ntabyo niyumvira na 2019 nabyo niyumvira gusa naragira ikizere nkuko bisanzwe naragira ikizere cejo haza nkavuga nti kumbure bizogenda neza nk'uko nuno munsi mfise ikizere mvuga nti ejo bizoba birenze ngaha ariko kimwe gusa uko bukeye jewe Imana yamintangaza na mbona umengo yakoze yuko tuba turi twakoze ibirenze ivyo twakoze ejo hahetse Amede hari ikintu usanga gece kavuga ati aba businessman canke abantu baba visionnaire gira business plan akavuga ati jewe muri uyu mwaka mfise ibikorwa ibinze bangeza hanaha ni kuvuga na ikintu agishikamo aba arico yabona yateguye ubwo mwebwe nimwe namukora ati tuzobona biba ari nayo mpamvu bibagora gushika ku iterambere iranye canke hamwe mwipfuza kubera atana hamwe mwari mwipfuza mwari mufise mwabona gusa mukora tavuma kwa imani canke office kundi bibona oya ego bisa nk'ivyo bamwe babikora nk'uko uvuze abandi bakayikora nk'uko kundi uvuze ni bisanzwe kimwe gusa jewe ukuntu ndabikora ndibaza kuba gutandukanye kuba ari ukwiwanje nyene bisanzwe mugaje ndaguhaye nk'akarorero nimba uvuga gukora ngo kugira nkore gusa reka ndaguha akarorero we ishusho y'umuntu we warayikurikiranye igihe zijya episode 3 zo kuri BMT ndazisohora BMT buja warabonye umwanya waheze kugira nsohora izindi zo kuri Inuwa Cinema no kuvuga ujya mu boss wo kuri Inuwa Cinema namufana mu bandi ntaho twari tuzi naye yakunze film kuri BMT buja ahita aramvugisha ati bite byaho kandi urabona ko nari nahagaritse mvuga ni ishusho y'umuntu urumva ariko aravuga ati ewa nabona gute twokorana ukami iyo filme yawe ishusho y'umuntu wabonye naratevye simfikana nari mfise plan no kuvuga ubwo nyene Inuwa Cinema yacitangurira demara no kuvuga rero nuno munsi cyo nakubwira cyo mfise plan nyinshi uko Imana izogenda yugurura imiryango mfise ibintu napanze nzoca nkora okay ni kuvuga ejo uko Imana ihezagira muzobona nyene donc nzoca nubaka umunara nkuko Imana izoba yabimpaye muza murangamza bavuga muti mutama warakoze kutwubakira ncandashinga kadarapo ku Burundi ariko bose bacha bavuga bati vraiment filme y'u Burundi yubahwe okay ni kuvuga je plan ndazifise vraiment sinkora gukora hari abantu bakora ati je nzobona Imana ihezagira Steve nyuma ya filme Connaisseur ni ya filme indi tugiye kubona kuri Ntwari Films TV show inyuma ya Connaisseur hariho filme gira isohoke yaraheze mbere no guhera gusa umwanya wo kwisohora niwo utaraba fixed ariko nitwa fixinga umwanya sindayivuga title ariko ni filme y'abana bana bato vuba cyane ndibaza turicara na mgenzanje tufixe umwanya yosohokera ni filme izokurikira nzoyivuga title tumaze kufixa umunsi izosohokera niko sinkunda kuvuga titre ya filme haba imbere canke inyuma itarasohoka nabana ariko ubona umudema akoze avuga ngo numwana nabana nyene baba demu tubona cyane nabana nyene bagera hasi okay amatermi yarabaye benshi mbana mwisi ni atari bon ni umwana ni Chad tuvuge Chad umwana muto yes sumu baby oya nagira ni umwana nyene umudemwe umudemu ni umwana mu Chad nyene umwana muto nizabana twagerageje guhindura style ko muri Connaisseur urabona nimba warakurikiranye nawe ugenda ukurikirane hari ingwara mu journaliste uraba amasegonde 10 filme y'umuntu ngo nayibonye ngahango nabonye aho mpera mu kubaza no genda urabe yose uheze hama muri Connaisseur ukuntu twakinye urabona bari proud cyane nitwebwe dukuze twace turaba koma twohindura strategy tugakinisha abana bato nabo nyine bakaba proud tukaduza gahera mu buto akaduga ari mu acteur cyangwa mu actrice yes Steve kubera iki name dushingira ko navuge ko iki bigoye kubona kugira nk'ubu kubona umuntu twakinisha ari sogokuruza wawe sogokuruza no kubavuga nk'ubu umuntu yabyaye papa wawe kubera iki bigoye mugihe hageze izohore mu bigenza gutegura ubona umuntu w'umuvye w'imyaka 67 ari muri game ya film bon jewe aho rero umwe wese abafise ukuntu acakoresha strategy akoresha nka jewe mu kwandika filme izo wamwe sogo ntayo nandika
niyo nayanditse naho ndayibika umva ni projet à long terme izokinwe mbere ni oya n'abashaje nibabitahura paraporo kuko baragoye kuronka rero sindayandika ndayanditse mbanzi yuko atari filme izokinwa vuba uno munsi canke ejo kubera iki ikibazo cy'abo bantu baragoye kuboneka kwanza mu gisagara cya Bujumbura abasogo bo mu gisagara ni bake cyo ni cyambere kigira kabiri n'uriho avuga duti ivyo bintu abatabibonye akiri muto yararongo arakura afise abana uje kumubwira ikintu ntavyumva ugerageje kumwumvisha umubwira ninde acha kumva naho uzanye umuntu muri filime yamwegishije ninde ntibibaze kaza gukinira ivyo ushaka cyakina kujya kurukwa ninde bijya yakuze yumva abona rero je vraiment iyo filime ntayo nandika nayanditse naho ndayibika nizokinwa mu myaka iri imbere kuko baragoye kuboneka tu Amede wewe ego izavuze rega niko kuri kubera yuko abatama baragoye je narakoze filime irimo mutama ijya kuri jisho rimwe yarimo mutama warugura ariko ntakubeshe yarangoye yara casting yiwe donc kumutegura byarangoye kwanza repetition hazo yagize nagiye kumutegura umunsi dukina kandi yari rugurumva twaca gukinira ruguru rero nogira ndakubwira yuko muri script yari amajambo amwe nagabanije kubera we yaramunanira kwanza abashaje aramunanira gufata sinzi ko babibona mugabo nk'umubi wewe ndamufise becho aramunzi mama Timote mama King ya urabona ko akuze rero nawe nyene uko bose bamuzi nk'umuhatari ariko nawe biba bimugoye kubera bafise amabanga yo muhira iwe kandi wewe bafise imyumvi wowe rero abo yumvise akavuga ati je ndavyihatirako mugumenye yuko bakuze biba bigoye ariko uko biri kose jewe haje mu mutama je ndabikora ndayirekeza muri histoire yanje yaje mu nkazunguruka igihugu cyose ndondera wa mutama kimwe gusa hari ikintu nkunda gutinya uwo muntu aba ari inkehwa kenshi mu depansa kamahera menshi gusumba abandi kuko si wundi uvuga ngo uraza rero dukore wandiki waya uragenda ukabanza ukamwicarika ukamwumvisha warangiza ukazura mwakira nyene ukuntu nyene ukazura munezereza kugira akore neza nuko okay Steve Amede duheraheza ndashaka akajambo kamwe ku bakinyi ba filme sakajambo ico uvuga ku bakinyi ba filme bagenzi banyu mbo ndahera kuri we Steve abakinyi bagenzi banyu aba journaliste twebwe aba journaliste amakampani atandukanye abandi ni bande n'abafans barorera ibikorwa vyayo yahamvuze company zitandukanye harimo n'ababwiza atunga boshira imitahe muri industry mpere kuba journaliste nibo je numva nohera ko mwebwe urazi ko nk'ubu uri kurambaza mugabo usho gusanga utari abone kuri channel YouTube yanje urazi yo kari ingwara icyo kari kibazo burya ndabaririmbye hajya badakwiza impamvu badakwiza ababone benshi ni kwera bamenyesha makuru batari abone mu bisanzwe ni mube abone kuba cineaste kubakinyi ba filime mwiyaboneshe kugira ngo shizemo ikintu ubu wa mbere mu kukiraba ugikritike ugira commentaire igizwe n'ibintu bibiri ikintu ciza n'ikintu kibi ikintu ciza kiramfasha na kibubuvuze naco nyene kiramfasha rero mube abone kandi muze muraraba pana amasegonda 5 mze uravye umuntu ari muri industry nkabo ukaraba segonde zitanu ikintu ese kuriya muntu wo mu cyaro naho yogira igubaka cyo kuraba YouTube umva yoraba 2 minutes oya ubunge kuzandaziraba kandi ndaziraba ariko ngiye kongereza kuziraba ndazimaze we nimburaba aho nabandi bazoturaba bavyumva menyesha makuru ikindi kintu ni mutanga ibiganiro cyane kubakinyi ba filime mutanga ibiganiro cyane byinshi mugira amarosherishe rega rero abandi batarakora filime ngo bafise talent bakiri mu myimenyerezo sijya muntu menye ndamukoresheje biragoye kubera nta bantu bamuraba oya none wowe ukeneye byuzi cyo ukeneye guteza ingabirano z'u Burundi imbere rega icyo n'ikindi kintu amateleviziyo ataramenya apana kumva iminsi yose kukeneye lo views gusa burya mu objectif mufise muri televiziyo yanyu n'amafaranga gusa guteza imbere ingabirano ntibirimo none wumva woteza imbere ingabirano yamaze kumenyekana ifa ko mugira amarosherishe ja mu myimenyerezo y'abantu hari abapeta bafise amatala avuga duti uyu mu myaka 10 y'imbere azobageze kure umenye shika mu myimenyerezo urabe umuvuge
apana mwe muyenteresa lo views no mafaranga views no nk'ubu wakiriye nk'umukuru w'igihugu cyangwa inshingano cy'umukuru w'igihugu bwate tubwira imigambi mufise muri televiziyo yacu ngo twebwe dukeneye views amafaranga oronkererana nigikunda mzee teza imbere guteza imbere igihugu hari gihe wiyanka wiyima no kwiyima rero mwebwe ndabivuga ko cyane ku by'ukuri mutanga ibiganiro ku bana bato bakiri mu yimenyerezo bataraboneka cyane kugira ngo tutangure kubabona hakiri kare rega n'impamvu byatugoye twe kuboneka twaba abasani ba kera nico kirimo na televiziyo yari iriho nta aki yari iriho android ibona neza ntayo umva ibintu twara bikora bigaherera aho nyene ni mu myimenyerezo ico ni kibazo mugabo no munsi muriho genda mu myimenyerezo urabetala ba Popeye bariho ariko barakora filime mugabo bikanka ko bazamuka mubabone mubabaza ibibazo mubasange no muhira baduge ikini mureke gutanga ibiganiro ku bakobwa gusa rega ama televiziyo rayo nafise ingorane umukobwa sinze mu mukuye nta filime arakora nta n'ivyazi si umuziki uri kumubaza ngo ku munsi wajya wana abakobwa batatu sasa mzebe bitu bitapereka wa PND3 ivyo barundi barabikeneye ababikora rero mwikebuki mumenye ivyo muriko murakora umwuga wa journalisme muwumve mutahure kandi mugendere aho ni kuri mwebwe abakobwa nitwanse ko mubaha ibiganiro mugabo bari mu ntabare karakora kamere mari karakora kamwe ikiganiro ni vyiza cyane mugabo ari umuntu ukura muzi ngana byari kakora bari kakora isura byose bari kakora pudre gusa ugatanga kumaza ngo iyo pudre ngo niyangahe ngo wigurira he ivyo bintu vraiment mumanze mu bigabanye muduze ingabarano z'u Burundi hama tugende ku bakinyi ba filime twebwe nyene jewe ndabatera intege filime ndabona abapeti bashasha vraiment bakomoto bariko barakora baba bigeme baba abahungu vraiment big up babandanye mugabo bibuke filime ni burya filime tuvuga ko dukina ubuzima buriho na filime nuko imeze uraduga ukamanuka rero umuntu ari karakora no munsi akabona ibintu biriko birakunda muri kino kinjana ntiyishime canke ngo agabanye umuvuduko ariko gukora ahubwo arushirizeho kuko ukigoto hari akana kazushakaza kakwangusha sasa mutumike sana filme iduge tuyiduze tuyigeze ahantu twifuza kishika nico kuri filme je numva novuga no gutera intege abariko barakora nabandi bakiri munsi bakiri mu imenyerezo bakazane one day tuzoshika ahantu twifuza gushika ama industry je sinkunda guteba ku ma industry ama company je nteba kuri leta burya kwisi nzima nta hantu filme yigeze itera imbere leta itarimo ntibikunda mzee gombo je naratembereye kandi cyane apana muri Afrika gusa nta hantu na hamwe filime ishoye gutera imbere leta izashize mu kuboko ndashoye guburorero uno munsi venera yovuga duti ndazanye muri yaridi muri filime azobashaka gukora iki azobashaka kubaka industry izogura filime ikongera ikayishora none arawuzanye araguza amafilime kugira ngo ayashore aronka uburyo bizosaba ko leta ijamwo iprotege bizosaba yuko azoshora ry'abafilime none azoyashora gute atari protege na leta umuntu aja muri studio akagira copy agatwara filime ucawumva yuko naho amafaranga aza muri filime leta ikiguma ikenego guprotege vya bintu rero leta nirabe parce que abakinyi ba filime turakenye mzee hakuna noti tuko na njaa pako njaa kali kuko burya ni hatari harimo inzara pako njala mvuze inzara arabumva yuko umengo ni ibintu biteye ubwoba biteye isoni mugabo twatanguye dukinira umuceri filime tuyikina bakaduha umuceri hari abageze ku iraki zibiri hari abageze ku miliyoni hari abageze ku miliyoni zibiri hari abari kuri zitanu muri filime ubu mugabo gushika n'ugeze kuri miliyoni zitanu akacakenye muri filime n'amahera make cyane n'amafaranga make vraiment dukeneye au moins 50 millions 100 millions 200 300 umuri yaridi nivyo bintu vya filime burya 2 millions 3 millions n'amahera makenya cyane aronka n'umumotari ku mwaka yes bon nivyo rero leta vraiment idufashe ijemwo ihimirize abo bamenye ayo ma industry aze akore ibintu yiyemeje nuko hama abarundi vraiment mwijukire kuraba kuja kuri YouTube Facebook bon
ni kibazo dufise mu Burundi abantu bikundira Facebook kubera amamegara zimbutsa Facebook ariko si kibazo c'abarundi leta idufashe abantu bubaka ibintu vyiza mu bindi bihugu nk'ubu kuri kano kabare turimwo babwiriza ko bafise wifi cyo kubaka kabare hoteli amashure secondaire atawe ifufise cyo ni kibazo rega nitugume tubanga abantu ngo nibaje kuri YouTube no none afise Android ata amafaranga afise yabwirizwa kuja ahantu harakabare umuntu ije umugwiza atungagiza kabare afise wifi aje ko arabe amabisi yabwirizwa kuba afise wifi ukaja muri bisi wa ikinoti sukukunguruza gusa bikagufasirita no kugira ngo uje kuri internet rero abantu dukora ibintu bya update turabikinjana turimo ikinjana ca 2021 sukubaka ikintu gusa ngo ndubatse etaje shiramwo wifi mze abantu baze baterabe baje kuri YouTube baturabe baraba basani baraba ibintu nivyo murakoze Amede wumvise ibibazo bandanirize ko sine Rwanda kubaza cyo navuga urumva umuntu wese ahari akora ivyo ajejwe n'umutima utagira uburyarya tuzogera kure cyane cyane ariko twibuka ko filme uno munsi tugeze mu isi ya filme no kure ubutumwa tubutanga muri filme ubwiza bw'igihugu ubwiza bw'abantu bacu ubwiza bw'ibintu byacu muri filme abantu baranyaruka kuvyumva abarundi twese dushire hamwe dushikire filme n'uburundi buzomenyekana gushika hejuru no okay sivari kintu wifuza ari kumbaza ntakubajije ukivuge hari abacumba bo sinibaza ko uwo mbaza ibintu byose nifuza kuvuga ibyo mbajije nibyo byari bikenewe yes ariko aravuga ati akaje sino gaherana sino kajana nakavuze bon ikintu numva norangiriza ko filme ndundi n'abariko barazikina amaviews ntatugwaze andari yose ko mufise si yose ko je mfise kandi nta mukinyi wa filme yize cinematographique afise isoko kuri YouTube kuko uvuze ko ufise isoko kuri YouTube nta kindi kintu ndakubaza amasezerano wagiranye na YouTube none ata amasezerano ufise isoko ni ibintu wowe ushirako hama YouTube ni yakwiyumvirako izokurungikira ije invitation batangure kuguha idolari 3 ku gihumbi cy'amaviews sasa idolari 3 ku bana igihumbi bakuravye uzokwiza miliyoni 10 ryari sasa YouTube nta soko dufise muri YouTube twebwe ahubwo YouTube na hantu dushira ibintu byacu je ndahita ni nka galeri yanje je ni galeri mugabo filme ni connection kugira uzo umenye yuko wakoze filme nziza raba connection ufise mbega connection yanje inyuma yo kubona filme nakoze mbega babonye ko naduze canke babonye ko nakorotse je bujya nkoze filme ikintu ca mbere nkora sinja kuri YouTube link ya mbere jewe ndayirungikiye ama connection y'abantu ufise banyemera banzi ndabira haba Tanzania ndabira haba mu Rwanda ndabira Kenya ndabira mzee abandi barateye imbere watubanze barakubwira duti ibi ni ibintu wakoze si byumva ariko nakoze ikintu ciza ndaronka isoko barampamagara njoo ufanye kazi na kanoti pale ndo najua niho menya ati ikintu nakoze nico apana YouTube rero amaviews ntatugwaze ahubwo ego nivyo aradufasha kugira ngo abantu babone ni visibility barandaba cyane nivyo mugabo ntugware ngo mfise ngo miliyoni w'amaviews kuri filme yanje imwe ngo ndakomeye mu Burundi wapi nturakomera mze connection yabigira hehe muri filme nico Sive Amede ndabashimire cyane nizere yuko tukaganira umwanya munini cyane ariko turadugomba nyene kuganira nyene kuri gushirira mu kiyago nizere ko ejo canke rya ejo Steve tuzosa tuganire canke Amede nta kibazo vraiment turabashimiye kandi kuba mwadutumiye niteka kuri twebwe merci beaucoup Amede merci sana murakoze namwe